Azucu. Ni ya Bernice rero nizere yuko abakunzi ba Bernice miko muraryoherwa tukaba tugiye rero mu mwanya mwiza wa ngira inama cyangwa se ndura umutima aho umukunzi wa Radio Black FM yatwandikiye kugira ashobore kutugisha inama mwebwe abakunzi ba Radio Black FM abakunzi b'iganiro Good Morning kugira mushobore kumuha intererano zanyu mu mpanuro mu ndemesho kugira dushobore kumuba hafi ibimushikiye no munsi nawe bishobora kugushikira ejo rero tuze turibuka reka rero cangira ko mukenya gatonya agira hinjiremwo indirimbo Mon amour ya Miss Erika ko batazi Miss Erika yari umuririmbyi wo mu Burundi ego umuririmbyi kazi wo mu Burundi yabikora neza cyane gose reka tugire ko twihanganisha umuryango wiwe kuko yitavye Imana ku munsi wa gatanu ni mabaro dasanzwe cyane ku bari muri entertainment nga mu Burundi canke se ku muryango wiwe ko bari bamwegereye bose tubihanganishe kabisa bakomeze kugira umutima wo kwihangana birashika niko mabona ubuzima bimeze n'abakunzi b'indirimbo ziwe zose turabihanganishije cyane ego reka dufate isegonda zitatu gusa twumviza akaririmbo ngo niwe ukwiye mu mwanya ukwiye Nyatari imani mwakire mu bwami bwayo reka rece tuza ndabutse nimero ya telefone 65 amajana 69 ndabibutsa gusimbira kuri Facebook yogira muze murarabaho ngira inama mu mwatanze izo message zanyu tuzishira kuri Facebook cyangwa ufise i message nawo ushaka kuturungikira uraja kuri Facebook kandika Black Media hama ukaja muri message ukarungika ngira inama yawe kugira dushobore guca tugushira kuri programme reka rero nzi soma message yuwa twandikiye na urabizi ikindi nziko kudahuza nawe oya nibyo dukundira nije waremewe aho wasiye nibwo wanyibukije kwizuba riva ngo wanyibukije kwizuba riva oh lala ni hatari sana ngo mwana mutse Black FM mfise ikibazo nakoze akazi ko mu nzu imyaka 3 ubuzima narimbayeho nenda bubanyemwo n'umusore n'uwo muhungu wa bosi yazaramfata tukarenga ibwirizwa igihe kinini ariko nta warabizi urumva barenze ibwirizwa igihe kinini mugabo nta warabizi akambwira ko azontwara nyuma naje gutwara inda acambwira ngo nduge ruguru kugira ntidusarishe kugira ntibabimenye ngo azozaramfasha rero ubu yarabihagaritse kandi numva makuru ngo agiye kugira mariage n'undi mukobwa ndamutelefona akambwira ngo nimbanze ndamureke sindamwicire mariage mumfashe ndaremerewe nkora iki ndasubiramwo ubutumwa ngo mwaramutse Black FM mfise ikibazo nakoze akazi ko mu nzu imyaka 3 ubuzima narimbayeho n'umuhungu wa bosi yaza aramfata tukarenga ibwirizwa igihe kinini ariko nta wabimenye nta warabizi akambwira ko azontwara nyuma naje gutwara inda acambwira ngo ninduge ruguru kugira ntibabimenye ngo azoza aramfasha rero ubu yarabihagaritse kandi numva makuru ngo agiragire mariage n'undi mukobwa ndamutelefona akambwira ngo nimbanze ndamureke sindamwicire mariage mumfashe ndaremerewe nkora iki akarimbo naye ni Messia ka Emi Pro ari kumwe na MT number 1 rero cyo tugira ko ndabibutse nimero ya telefone ni mwanze mutubwira ati mwebwe hiyo muvyumva gute iyi message y'uyu mwigeme ego mbese kino kibazo gikomeye yarumera ni kintu mbese kitoroshye cyane kubana naco urumva yuko araremewe cyane kandi araremewe gose nabibutse yuko nimero ari 65 amajana 69 uratwandikira cyangwa ukatwakura katubwira ikintu wumva wo hanuru n'umwigeme ikintu yokora ukumva buno buzima ntibworoshe ndabibutse yuko kugira uhanura umuntu wanze kwishira mu kibanza ciwe ukumva uburemere bw'ico kibazo arimo kuko iyo utishize mu kibanza ciwe ntumenye uburemere bw'ico kibazo afise mugabo iyo wishize mu kibanza ciwe urumva uburemere ukavuga ati jewe yaba nari muri ibi bintu no bigenza gutya no bikora gutya rero wibuke yuko wishira mu kibanza ciwe kugira ibintu bishoboye kugenda neza ariko kubw'ivyo nagire mvuge nti wamwigemewe ni
bihangane kuko ubuzima ntibworoshe kandi hari ikintu kimwe notangura je kuvuga uyu mwigeme ni kuvuga yakundanye n'umusore ntibakundanye bari babana yari umuhungu wa boss umuhungu wa boss ngo yaramufashe ngo hama barenga ibyirizwa inshuro nyinshi gufatwa nturenga ibwirizwa inshuro nyinshi ubufashwe ku nguvu nka wa wundi aruha guturungikira ubutumwa bwiwe ufashwe ku nguvu nusubirayo ahubwo uratabaza niryo rimwe naryo nyene urayitabariza ko atsikana kayamfashe ku nguvu rero ibintu bimaze kuba rimwe bikaba kabiri bikaba gatatu bayabaye habitude ni kuvuga ni wabimenyere mbese ni igikorwa cya buri munsi mukora ama nyuma yaho ico gikorwa cyaje kuvyara ikintu kitari ciza urumva ko yaciye atwarinda then umutipa aramubwira ati wewe iciza va ngaha uduge ruguru kugira ntidusarishe ngo bahave babikema reka uduge ruguru zuzana gufashiriza muhiri wabo none tukiri ngaho nyene Trésor tutaraja kure je na wiwe bigenda gutse kugira mwebwe abahungu b'abapatro baba boss mwebwe abahungu b'aba boss mushobore guhindukiza amaso murababo bigeme baba baje kubafasha akazi muhira hama ukamwiyumvira ko okay bantu bazaza kwishura none Trésor bigenda gutokira ubwo bwenge mushobore kubuhindukiza umve yuko umvirize cyane na mbenda ziko ata projet bumufiseko tuvugishanye ukuri uno mutipe n'amakaza aramubwiye akavuze kamufiseko projet yarabimubwira mugabo mu mutwe wiwe nta projet yaramufiseko wewe ubumufiseko projet jewe uvuze noba ndamufiseko projet cyangwa ndamufiseko projet wowe umufiseko projet muri ico gihe amapare ntayo bihari woba wishakira iki kurenga ibyirizwa gusa donc kujifurahisha tu abakobwa mwabyumvise abahungu babishakira kwinezereza urakoze cyane donc umaze kwinezereza wanezerewe siko ivyo rukeneye vyabaye wabironse wabishitseko hama hari ikintu kimwe kitaza mu bwenge ngo wiyumvire mbega uyu mwigeme nini neze mbeko ngiye kurima nkatera ibiharage burya sinza kwimbura nta utera ibiharage ngo yimbura ibigori Almera kino kintu kiratandukanye ariko ino bakobwa ibi bintu ukundi kurabigereranya ntibisa uvuze ngo ushaka kubisanisha no gutera ibiharage ukimbura ndumva umenga ntibiza gusa ahubwo kino gikorwa ni kintu deja ntivyabaye rimwe baravyumvikanye Oya ntibavyumvikanye urumva mwigeme avuga yaramufashe uri bukubwa mbere kuntu byagenze kuntu bamubwiye nuko biya bintu vyabaye bitari bo atampanuka yabayemo birashobora kuba we nawe nyene uwo mwigeme ataravyiteguriye umuhungu akamugirira surprise akamusanga umukobwa nawe ugasanga yagiye mu ntege nke nawe nyene asanze barenze iryo bwirizwa mugabo bwa mbere umva umukobwa ntivyari muri projet mugabo irya kabiri vyari muri projet n'irya gatatu byari yabaye imyaka 3 yabaye imyaka 3 umva yaramufashe bakaza baragira doke biza kumara imyaka 3 babikora sivyo hama nyuma birabikibazo ikintu novuga hano hano kuri jewe kuri jewe none urumva hano onya ubwenge buke uno mukobwa yashizemwo atari bwo bwatumye ico kibazo kiyo ego ndakwemereye mugabo sindanakwemereye umuhungu si umukobwa gusa yashize mu ubwenge buke n'umuhungu yashize mu ubwenge buke umuhungu we nta na kimwe oya nta na kimwe kuri uno mwanya umukobwa akiri ruguru yomanuka iyo mariage ntiyoba ariko utazi rero ariko utazi kuba deja yaramubwiye naduge ruguru sivyo yaramubwiye naduge ruguru azoza aramufashirizayo yarahejeje kuvyica vyose ntiyari kuduga umukobwa ahantu umutego wari uri nuko no mutipa amubwiye ati we duga ruguru zuzana gufashiriza akimara kuva mu ngogo byari bipfuye byose cyambere yari umukozi wo mu yaragiye akimara kuduga ruguru yo cyamane ko umuhungu wa boss yaranteye inda ubwo we ntiwasatse wewe ishobwe naragutenda jewe ivyo mba yohera avuga ngo umukobwa mugabo ko biri kose nubwo ubu unye afise iyo bantu tuzi ko yavyaye cyangwa ataravyara ivyo navyatubwiye dufate yaravyaye nawe amatwi ashobora kuba ari rugwe nubwo amatwi atari rugwe amana ashobora kuba ari rugwe yomanuka n'uwo mwana arumera umviriza abantu barasata cyo bapfana abantu barasata cyo bapfana Trésor abantu barasata cyo bapfana reka nturabona abantu basata cyo bapfana okay ni kuvuga rero yuko atama message ahari ubwo umukozi wo mu nzobika ama message deje abana mu message bandikira ama message uwo musore ari ruguru
bari ari ruguru azamufasha uwo mukobwa ari ruguru akazamubwira ati jewe nzonda gufashirizayo cyangwa umwigeme hari uko ararungikira message ati urandungikira 30,000 burya ndagwaye cyangwa mfise irekwe cyangwa ingizene ni kuvuga ayo message ntayahari aho bicaye hose mu message umukobwa ntayibutse kubika wa mukobwa nyimbu yafise yamanukanye je ndaza kunda kugira inama mu nyuma nuko uwo mutipe ubunya adashobora kuba yose urakwandika izindi message nk'izo oyu buna byashobora aho bigeze ubu aca mufata nka dessin anime nta kintu na kimwe washobora kumufasha amufata mu menga nta mbese ntaje kwishura message yerekana yuko hari ikintu bahuriyeko cyane kuko ategerezwa kwicungera mu buryo bwose. Reka nsome message ya Frederic ngo ndi Frederic Kabarore Armela uwo mukobwa byamucanze pe ngo arafise ngo nuko atababwiye arafise icemeza ko uwo muhungu bavyaranye bakundana kuko atacemeza vyogorana none wumva nta kintu nakimwe afise yoza yerekana ngo deje umungu akimara kumutega muga ati we duga ruguru nzogufasha yamaje kuvyica byose iciza yari kuguma ngaho mwugo rukavuga ati simva ngaha wewe urandagufitiye ngo ndi Isaac muyebe bubanza hamo uwo mukobwa namanuke amusange iwabo ace abatwara bose ko yavyemeye bakarenga ibwirizwa ntiyari kuduga ruguru yari kwemera bikamenyekana vraiment uya urati Isaac ni bwa bujambo buryoshe bw'abasore ndababwira ikintu kimwe abakobwa murakwiye kuzibira amatwi mukazibira amatwi mukareka kuza mumviza abasore nk'ukunye Trésor ariko arabivuga urane Trésor yemanze bien ani abuze n'umukobwa yamwumvise yamwemerera kuri jewe kandi yumvise ingene ishingiro cawe ingene kingana ibintu vyenda vyumva reka kandi nabitahura ariko uyu muhungu nawe banumva ubwo ntacyo bitwaye umukobwa nareke kumwicira mariage yikorere mariage natamufasha yamaze gushira mu bwenge bukiye mugabo aje kugira dushobore kumufasha gutora umutsi w'ikibazo ciwe reka rero ndabitse nimero 65 609 mwakura muturungikira n'ubutumwa kugira mushobe kugira ico mufashije uyu mwene wacu ni mushikawe ni mushikawe nanje ni mwene wacu reka rero tushiremo akarimbo ka Maili ari kumwe na Bface sinzi n'undi muntu bari kumwe turabandanye Jidone biti vyawe ni vyiza vraiment hewe wumvise uyu mwene wacu ivyarimwo hanyuma egome mererano kabisa uwo mukobwa yari ihene ego cyane banza kaguma ngaho n'abavyeyi b'uwo muhungu bakari imbere ubwo yaraduze rero akaja ruguru yihangane kabisa ntaze kwicumerera by'abandi niwe yavyikwegeye atayemanga umubabaro ntako wovuga rero ati ntamanuke agume ruguru areke uwo la Diedona nagiye Diedona shiturungikira ubutumwa ariko Diedona mvuga ngo navyemange yavyinjiyemwe abona ni atari sana reka nakire uwundi allo Black FM oui namahoro ego ninde tuvugana ego ageze karadio kawe inyuma nshuti yanje ego ati none akora iki urakoze cyane kandi ndagushimire ngo uwo musore atavyemeye ngo nta kundi uwo mwigemeye bigenza ngo niyihangana mu bisanzwe bamuri ko bamubwira ati guma ruguru ntumanuke ngo uce urubanza rw'abandi allo Black FM oui Arumera yambu cyane namahoro ego namahoro namwe namahoro rashima ni Alfred ngaho kumutangasi ego Alfred ego ama ego me yewe ingene ndavyumva abo bavuga ngo ni yihangane ngo ntaje konona mariage y'abandi ego none wewe ntiyamwiciye ubuzima undi musora azomutumbera wumva ari numva nyamba yo bafise ama message bo babarandikiraniye ego cyane numva yo fata imodoka akamanuka kaza mu rugo aho yahora akora akaraba abategetsi baho hantu akazibereka bakabibagiramwo ego cyane
ubwo bugeni burashobora guca buhagarara bakamutegeka kubana n'uwo yateye inda none uwundi wumva azomutwara n'inda afise inda y'uwundi muntu none burya biremewe mu Burundi yuko bategeka umuntu kubana n'uwo adakunda arumera ya mubona ubu no muri komine umuntu arimo kugira ubugeni baramanika nyene intonde z'abarimo kugira ubugeni bakavuga ati ufise ico yagiriza uyu azoze kukivuga no kuvuga uje kukivuga barashobora kubihagarika mpaka wewe mwumvikanye n'uwo mufitaniye amatari none Alfred uravuze yuko uno muhungu ashobora kwemera kubana n'uwo mukobwa nubwo yomanuka naho atokwemera ko babana yego arashobora kwandika icanditse cemeza yuko azoza arafasha uwo mwana gushika akure ivyo rero abimubwira akayimufasha bw'ikina musaba ni kimwe nareke kumusaba ikintu ubunya atamwicira mariage gusa nyuma yaho azomufasha kubimubwira arashobora kubimubwira ku munwa kugira urwo rubanza rwiwe ruhere ibisigaye bigaca biherera hirya wewe rero uvuga ati uwo mukobwa nanyaragase amanukiye kugira ashobore kugira ico uwo musore amwandikiye hakiri kare yego cemeza ko azomufasha kurera uwo mwana naho atomutwara urakoze cyane kandi ndagushimire sawa muheza uhezagirwe n'uwaremye ijuru n'isi ganzo cakira akavyura umutwe nzokocora uri diwani gwakavuga nzongera akavyura umukazokocora ano majambo rero ari ikintu nkunda ku aya niyo babwira abantu nk'uyu mwige musanga bamubwiye aya umve nuko uwo musore ari ikindi kintu cyane rumena je nako nditahuza none ni gute uno musore urazi ko urumva ko yari umuhungu wa boss yashura ya bari muri relationship bari bakundanye ntibari bakundanye yaramufashe ego gusa yaramwemeza ko bazobana urumva amaze kumufata yamwemereye ko bazobana hama baca baribandanyiriza imyaka 3 yose bari ko babwire muri iyo myaka 3 nta n'ibimenyetso na bike yavyerekana yuko bari bafitaniye imigenderanire byari bihari iyo abantu bashaka kunyegeza ibintu barabinyegeza bigakunda birakunda muganda guyinkuru abigeme mushaka mugakanura amaso nuko nyene barakanura hama mukugara amatwi erega barakanura nuko nyene ahubwo ikintu ikibazo hano kiri nanje niho ntazi ikibazo kirahari ikibazo gihari naba basore bafise ururimi ruresha ururimi novuga gute rufise ubumara n'ubumara sinovuga ko rusosa kuko runo rusosa rurasosa ukaryoherwa bikarangira uryohewe ururimi rego rufise ubumara ruraza ubwa mbere ukumva yuko bwa buryohe mu nyuma rurumva kuko ukagenda urapfa buhoro buhoro ugasanga waherereye alo Black FM uyarumera ni Alfred naringarutse Alfred impanuro nagomba mpe abo bigeme bacu ego cyane babe bashiramwe ubwenge bakaraba burya hariho ibintu usanga bidahura yego ye kuraba ugaca usanga nk'umwana wa boss ugasanga yarize nka kaminuza dufate nawe atanu wa kabiri wize yego ngira mugeraho mubana birashoboka mugabo n'ukuri usanga bigoye ahesha none ntiwemereye yuko urukundo nagogo barubaho uwo mwana yize universite nawe ashobora gukunda ukora mu nzu nakubwiye ati biraba mugabo biragoye mu bantu nka 10 kwijana ukuri ndazi nta babiri wosanga barimwo uti rero babe babanza bige ivyo bagiyemo ivyo ari byo beshi bahendwa n'umutwo babaha dufata arashobora nko kuzaraguha nk'akadimire canke 10 kugira yisikire kuco abagushaka kabisa no kuvuga rero baze barashiramwe ubwenge hariho ibintu wiyumviriye nawe usanga umenga ntivyokunda erega Alfred hari ikintu utazi ano mafaranga nazo zino 10,000 no muhungu ashobora kuba yoguha aragera yaho uyumvira ati none mbese ajya amafaranga yiwe ngumanja urukwa pananje nto mukuri icashaka oya baze barakoresha ubwenge bakoresha ubwenge urakoze cyane Alfred ivyo bintu vuze Trésor ni ibintu bishikira abakobwa benshi ugasanga ngo reka ndamushimire gucyo mbona nokora ngo ni kumushimira urya musore ngo kuko ivyo mfasha ngo ni byinshi cyane ugasanga uko ugiye kumushimira niko ugiye konona ubuzima bwawe reka nze nakirundi munyanya ku murongo allo Black FM allo ya namahoro ego ntewiteka nande n'umuntu yitwa Chuma Emmanuel Chuma hewe gute kabisa isize mwazanye niyo ndake murabengera muguma mubesha abana babandi mushaka babeho gute dicuma ofete ahubwo ndari seriye ofete ego
umuntu yatahuye yuko ubuyaya ari fonction kabisa ofete uti ntiyasuzuguye akazi yabonye yuko ati icumu yaya yonkorera nico nundi yonkorera ntiyumva yuko bitoye narinze kwivuga yabitahuye cyane ego urumva rero gusa urubanza ahantu ruri aho hantu yahora akora umugani wawe sister uko nyene uvuze ahubwo namanuke ama yitura ubutungane ngaho nyene muri cafe hama rero nani bamutunganirize ku bavyeyi b'uyo muhungu mugabo uyo muhungu aba bavyeyi nibavyumva ahubwo bava bavuga ati ahubwo uyu muhungu wacu ari feri ati turashobora kumuzanira umuntu nk'uyu unye ama harabe n'akazi akora ego cyane urakoze utabavyeyi bazoca baha agashimwe umusore rero niwita gatire cuma aravuze ati ariko cuma gabaye no mutipe yararavye abone umukobwa ati none se akazi ko munzu konyene nikashobora kuba yokora arabona ashoboye n'ibindi nta mpamvu yo kuja kure akari munzu nikabiri ico kamara reka mugabo rero nubwo yavyiyumviriye uko nawe bishobora kumukwegera kuko urumva yabikoze atamukunda barenze ibwirizwa atarukundo rurimo